Mbere naronse stress sana kuona Kingorongoro yatwaye indirimbo y'uwanje bo mu nyuma camura ko ari simple gusa kubera umusani nka Kingorongoro n'umurapere tuzi abikora neza urumva atwaye indirimbo y'uwanje so nacenda bifata tu simple mugabo sinzi uwo yayimuhaye nagize nararecordinze ndungikira abantu nkabangaye ino batatu. So ndababwira mu iyo ndirimbo y'uwanje kunimeze so nyene kubera iyo ndirimbo nyene naramucanyemwo nawe nyene abasani benshi tu narabacanyemwo yo ndabaramutsa barundikazi nje guhana abasani bimbura kimazi ukudaha n'imbwa bigwiza imisega tureke kwigana ivy'abandi turashoboye rega ngo best rap in Kenya utariwe no mu Burundi niho ubwenge bwawe werera nta kundi make Kingorongoro ni ryarazoba amanoti buhoro buhoro kuri level ya rukoti kirikuwa kililaza kwa kazitumi kwigana ivy'abandi wala high side rap master niwe yaje yitwa rap taichi hada rap goriyati mu gukopi ID. Yo bakunzi ba Flip GTV ndabaramukije mwese murabona ni Ayo Trip MP Triply MP the baddest MP the real monster MP n'ayandi menshi the big dealer the game changer n'ayandi menshi ushobora kumamagara bivanye n'urubuga unsanzemo ndi kumana MC Blizo kuri kamera murabona ko amasanamu asa fresh cyane kandi natwe murabona ko dusa fresh kuri swaga murabona ko biratesa ndi kumwe n'umu artist murabona ko yambaye neza urabona ko ari umuntu nyene ajavuye nyene mu gihugu tutazi ajavuye mu gihugu mubona yuko cyo bagiteye ubwoba reka tumwakire kugira ngo abaramutse nawe nyene yongere anaba yagishe ababwire about y'umuziki wiwe mbega umuziki wiwe hagaze gute mbega ubuzima bwiwe byifashe gute bro. Yes gute poa man meze fresh kabisa reka maze ndaguhe akanya kugira ngo ubanze uyagisha abakunzi ba Flip GTV ubanze nabaramutse ubanze babaza amakuru yabo mbega Nyakabiga byayimeze gute murabona ko location ari mu Nyakabiga kabisa ya mbere. Yes sir. Yo ndabaramutsa barundikazi nje guhana abasani bimbura kimazi ukudaha n'imbwa bigwiza imisega tureke kwigana ivy'abandi turashoboye rega ngo best rap in Kenya utariwe no mu Burundi niho ubwenge bwawe werera nta kundi make Kingorongoro ni ryarazoba amanoti buhoro buhoro kuri level ya rukoti kirikuwa kililaza kwa kazitumi kwigana ivy'abandi wala high side rap master niwe yaje yitwa rap taichi hada rap goriyati mu gukopi ID. Bakunzi ba Flip G murumva yuko bro yap zino freestyle mu mengo zirateye ubwoba na cyane yuko wahora mu gihugu cyo hanze urashaka kubwira abantu akazina kawe je ndakazi ariko hari abantu batari baguheruka muri kino gihugu cy'u Burundi ubibutse abatari ubibutse ndetse n'abatakuzi baronkireho kukumenya. So je nitwa MOH2 ndumuraperi nkaba ndirimba style zose narimaze imyaka myinshi ndi muri Kenya so unagaruse. Asante sana Flip GTV kunyakira murakoze sana. Nizere ko tuba mbere kugukoresha igani ya kabisa bakunze Flip GTV murumva yuko ari umuntu ajavuye hanze igihugu ariko asanzwe ari umurundi nkuko muyibona yuko n'ikirundi atacibagiye asanzwe kivuga nk'uwakivukiyemo asanzwe kivuga nkohora kivugana n'abarundi hariya mugabo nimwibaze yuko naranda mu telefone nkamwibutsa ikirundi nyene bro kabisa ari abantu baramaze iminsi bagukumbuye bagukumbuye abari bazi ibikorwa byawe kenshi barakunda kubaza ati mbega za mpano za kera babaririmbyi ba kera bamwe twari tuzi muri Buja Flavor bamwe twari tuzi Nyakabiga ndetse n'abandi mbega bagiye mbega umuziki wa barawuhevye cyane byohimeze gute ego umuziki wawe urumaze igihe ukorera muri Kenya mbega nirihe tandukaniro wabonye mu kuva hano mu Burundi ndetse no muri Kenya mbega umuziki urutana iki nakaye kanovera umuziki wo muri Kenya ufise gusumba umuziki wo mu Burundi? Umuziki numwe man umuziki numwe nuko tu ino nta promotion yari irenze muri Kenya bafise promotion kwanza abasani bo muri Kenya barakundana sana abasani barakundana naho mwumva ko bafise amabifu zijya bifu ziba ni za business
mugabo twebwe tugize beef na naka iba ari beef umuziki wo mu Burundi ndawukunda sana, abaraperi ndabakunda, abaririmbyi bose ndabakunda sana. Yani changamoto bana. Uvuze ko umuziki wo muri Kenya ndetse no mu Burundi ari umuziki umwe kabisa. Amatwi adusomira hari indirimbo nyinshi maze kwandika ndetse indirimbo zababa ijana kuduga. Sorry? Indirimbo umaze kwandika indirimbo nyinshi ziba zishika ijana. Zirahari nka album nka zitatu gutyo canke zine kurenga. Zirahari ndazifise. Kenshi iyo uri kurandika indirimbo inspiration uyironka hehe, mbega bigenda gute, uba uri gukora iki? So inspiration ndayikura bivana nico ndiko ndakora. So usanga hari umuntu yanshavuje canke umuntu nakunze tu cyangwa ushatse guhanura. Ashatse guhanura ndaba ukuntu nk'ubu anye mu bisanzwe uravye nk'ubu anye nka wewe uriko urashwana nk'umuntu ndagusanzwe uriko urashwana n'uwundi. Si vyiza ko no barenga uko nyene. So murambabera Kiswahili canje. So sio vizuri kumpita mtu hivyo inabidi waongeleshe, waambie mwache kupigana nini kitu kama hicho. Sasa akili yangu mimi kupitia hiyo idea kuona kama wamepigana, inabidi sasa mimi niende na iandika, naangalia hao watu wamepigana wamekufa nini, bafu hiki urumva. So ibintu hivyo. Bakunza Flip G murumva yuko abaraperi si kwandika ivyo babonye, abaraperi ni kwandika impanuro, ni kwandika ikintu gishobora gufasha umuntu, gishobora gufasha abantu muri societe aho baye cyane aho ugeze nk'umusirikare ari ku rugamba kabisa. Uri artiste kenshi bakunze kuvuga yuko bakunda kukwiba indirimbo kenshi. Wandika indirimbo nyinshi benshi bakagufatiraho ugasanga bakwivye indirimbo zimwe ziwa bivanye nuko ufise nyinshi. Zirahari indirimbo nka zingaye bamaze kunyiba. So kuvuga ko kunyiba mbo reka tuvyite ko banyivye. Hari indirimbo nka zingaye nandise, hari indirimbo yitwa Yaje. Tutarandiriye hari indirimbo bigeze no kwandika amatwi adusumira ndetse n'amakuru dufise. Kingorongoro cyane Kingros nkuko benshi basanzwe bamuvuga, yarashoboye guterura zimwe muri verse wanditse ashira muri challenge y'washaja njenje. Kandi n'abantu benshi bumvirije zijya ndirimbo yawe barumviza ari indirimbo ya Kingorongoro, baravuga ati iyi ndirimbo igomba gusa n'indirimbo ya naka. Mbega wowe wavyakiriye gute? Mbega igihe wicaye urumviriza Kingorongoro yaturiye verse zimwe mu ndirimbo yawe, mbega wifashe gute? N'ikihe kintu caje mu mutwe? So ubwa mbere naronse stress sana kubona Kingorongoro yatwaye indirimbo yiwanje. Mu nyuma cyamura ko ari simple gusa kubera umusani nka Kingorongoro n'umuraperi tuzi abikora neza urumva. Atwaye indirimbo yiwanje, so nacenda bifata tu simple mugabo sinzi wayimuhaye. Nagize recordinze ndungikira abantu nkabangaye ino batatu. So ndababwira mu iyo ndirimbo yiwanje ukuntu imeze. So nyene kubera iyo ndirimbo nyene naramucanyemwo nawe nyene abasandi benshi tu narabacanyemwo. So rero ningira yarayikunze acagira ivyo acagira gakopi. Yani ni copy ni original yani. Ni original umva yaratoraguye. Kubera imistari nagize nandise nasanze kujya ndirimbo yiwe niyo nyene yitwa njenje. So yiwanje nayi hayi title ya Yaje. Kwanza title niyo kwanza ibivuga byose. Na introduction yiwe namwe bwe muraza kuyumva. Ngo ni kuki mwama mugira sijui mwama mu promotinga ibiki sijui ibintu nk'ivyo. So hani vyiza tu jene yaciye nishima kubera umusani nka Kingorongoro kuntu ari indirimbo ni bien tu. Nifise nyinshi ni atwaye umutwe wanje man. Atwaye indirimbo imwe gusa tu.
atwaye indirimbo imwe muga bisigura ko impano yawe ntayo yakoze kabisa. Uri mu artiste menshi bagomba kuvuga ko ufise connection nyinshi cyane mu gihugu ca Kenya, hariho abaririmbyi bo hejuru cyane babandi dusanzwe tubona ku bwego bwo hejuru, ndetse kandi haro n'ibikorwa uri kura planifia cyane uri kurategura gukorana nabo. Mbega nabahe baririmbyi nka babiri cyane batatu woba uri kurategura gukorana indirimbo imwe cyangwa zibiri baba Kenyani? So indirimbo ari indirimbo twamaze gukora n'umu Kenya araho yitwa Bullet, n'umuhanzi akomeye sana. Ari indi ngira nkore na n'umusani yitwa Triomio. Muzozibona tu ziri mu nzira ni nyinshi. Bisigura izo zose ni zimwe muri mu nteguro uri kurategura kugira ngo tuzobashe kuzumva ejo canke hirya ejo. Amatwi adusumira ni byinshi cyane, amatwi adusumira yivanye nuko twebwe Flip TV duharibwira ngo tubahereze inkuru ziri ku mwanya kandi ziri update. Washitse ku munsi wejo, ndetse n'abantu benshi baravuga ati wa muririmbyi cya gihangange cyasubiye kugaruka muri Buja Flavor. Urafise imigambi yo gukora indirimbo nyinshi n'abaririmbyi b'abarundi. Mbega uzomara igihe kingana gute cyane uzokora ibikorwa bingana gute? Mbega abarundi bari bagukumbuye, abafanzi bawe kuri za freestyle zawe nyene tuzumva zigiswari n'ikirundi mvanze vaza. Mbega bitege iki? Mbega nakaye kaganuke ubafitiye hano mu gihugu? So abafanzi banje fise collabo n'abasani benshi ngabo mu Burundi. So iya mbere irahari, fise collabo no mu sister wacu yitwa Olga. Irahari soon tu irashobora kuba iri twarabivuganye turaheza kubera nashitse ejo sindatembera sindaja kuraba abagenzi ibiki nawe nyene ndamurabe kuba tuce dupanga ukuntu twobigenza. So byari uno munsi twariko turavugana nawe, so ibintu ni bon. Bisigura ko abafanzi bawe ndetse n'abasanzwe bagukurikirana bitege yuko vuba cyane ugiye kubahereza ibintu bishasha. Mbega turumva ko mu ruhande rw'abigeme umwe yamaze kumvikana kandi twamaze kumumenya. Mbega mu ruhande rw'abahungu, mbega urashobora kutubwira umwe canke babiri kugira ngo n'abasanzwe bakunda za rap commando bashobore kuba ready? Sa uko nabivuze ubwa mbere, je abasani bo mu Burundi bose ndabakunda. Mbo sindapanga kugira collabo n'umusani wo mu Burundi bari bose mugabo Pablo Kingorongoro nyene yani nta kabaya nta gitima kibi kabisa. Ndabakunda sana, barabizi. Ubonereho no kubahanura nige kwandika imistari yayo. Ivyo nivyo kabisa. Barabizi tu. Barabizi ama flow zabo yana. Kwanza bafise arantesa sana kuri flow yiwe mugabo nawe nyene bo arakora. Reka turindire kumbure ibisasu bizoza ari byinshi kandi birenge ivyo mu Russia. Gushimira nagomanda kubazi gato. Mbega nakaye kajambo k'ikirundi utibuka? Kajambo k'ikirundi nibuka kavuge mu Giswahili tugerageze kugatorera ijambo. Sinibaza bisigura amajambo yose mu Kirundi yayazi. Vyakwe sivyo je ni Murundi mande. Je ni Murundi sinokwibagira na kimwe nibagiye kweli bro. Labda tu ikirundi nyene usanga wari ufite dictionnaire y'ikirundi bamuvuga ati ibyo sinzoshike MC bize cyangwa ndacindega ka kantu gutyo usanga karagusobye. Bro reka ndagushimire kuri kano kanya keza mwaduhaye kandi mukatwumviriza. Ni kiganiro cy'umwanya mutoyi ariko mwitegure uko ntimurumva neza na neza icyo uno musore wacu atubekiye canke icyo ashoboye. Ndazi yuko mwari mukumbuye kandi mwari mukumbuye ibikorwa byiwe. Urashobogira akajamo nawe ushimiye abariko baradukurikirana muri kano kanya, abakunzi ba Flip TV, abakunzi bawe bari update muri kano kanya. So guys, thank you sana, murakoze. Kwanza Flip TV ndabakunda sana, abarundi bose ndabakunda. Bo abafans banje nagaruse ndi mu gihugu je gukora akazi ibikorwa kabisa. Je gukora akazi ebana mwitegetu akazi. Thank you.
bakunzi ba Flip TV murashobora kugira like mukagira share mukagira abonnement ngaho kuri channel yacu ya Flip TV ni kugakengeri aho hepfo kugira ngo ibiganiro byacu bashikire biri update kandi bimeze neza cyane mutibagiye kuri Facebook Instagram Twitter hose turahari kugira ngo tubashe kubahereza za nkuru ziri update kandi zimeze neza mubashe kudukurikirana kandi mudutegi ayomi akanya kukanya mushobora kuronka gakengeri kabibutsa kuraba ibiganiro byacu ibyo nivyo kabisa nimwibagire kuri gusubscribe kuri channel ya Flip TV kuri Facebook nuko nyene bakoresha ni nimero zabo baraza kuzishira hasi so najewe ni MOH2 Facebook Twitter Instagram ari hose muraza ku abana hose mucamu simbira ko kugira ngo ibikorwa bigende fresh turazi n'ibintu byinshi yababikiye kandi biraje vuba sana ciao